Uyo ni Marori. Ni Marori. Uyo ni Marori. Ni Marori. Uyo ni Marori. Ni Marori. Oh my God. Uyo ni Marori. Ni Marori. God have Eh! None baba kandi ngawe wafuna aho usanga utajya njyana zibazo twa Kuna ndababwiye babuze muraba Kristo mugabya muko muri izi nzara ngaho ngabasi abakristo afuru nta kintu kingiye muri no misi ndafise abajama babisiramu yani ndabarirako urabona icyo ndaguzijyanda ndabarira kubabona ni n'umunsi Petero none basi urabona nkira kwigisha inama basi urabona nka kugenda agiye inyuma ugasoma ko katonyerega imana ntiyo kubona Yanyora umuntu Wari kintu kazi ngo nakwiri kwanza ndakunda kurondera hanga ngoma kuzingiye hanga ndakunda umuhuni ndahondera umuhuni mwabanga muri iyi mice kero siba mu hano naho ari gomba gasore baba ko bahore mu Burundi ijagende imana ukubona nka tujyaje mu kajya ntugira ngo imana ukubona hapi n'ubure ugusaraba umunwa weze ho kujya kandi wabweko turaba Kristo muga irayidi baje twambara amakanzu ntaje nitwa Marori cyane nitwa Sumayiri tukagenda gutingana ankuru bikurantera kitonge beginwa kubigera ibintu byinshi ngo wafunze tukange uragwara inzoka wallahi rero niko nakubwiye agwa inzoka bete yangija ngo tugende basi tugende haje muri yereke imana ntikubona Yanyora umuntu we gusura inyegezi nayo kubona buri wazana amara bajya bafunze okembira basi reko bamije ko Fabrice ni Nyanizara gusa no kuvuga muri abishobora gurago barabisira mu mizimu kwezi kuzohera kandi abona kwezi ko kwatevye umengo n'umwana Yanyora umuntu wambye rero ni he basi mwa rero Bijana. Aha. Kandi wapeti yangu wenda habonye rafise gasuzuguro. Bijana zimwe by'uwanje mera nayo wanje ntajya canze ndarugurije uranga. Urarije ntagiye. Bijana. Hajud. Shiki peti. Kwanza nagenda mu Burundi ariko ndakwingingira ibintu by'iwanje. Anzari zobica peti frere zamurajya ngo muri ko murafungira amazani. Kwanza mwena nuko mufunga saa 9 joro ntimuvyuka kujya. Abandi Uyo ni Marori. Ni Marori. 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 Mama ya. abajamiki n'umusibankwe ibiki bahungu na kese. Wambere duhure n'amakanzu n'isinya yiruka. Nundi n'amakanzu n'isinya yiruka kino musiga. Iki kiza caje ni ikico kwiruka n'amakanzu. Baje. Agarara kwanza. What happened? Manzuri ne bajari ibintu no musina ko ndatahura ndakese. Kubera iki kira munose duhura yambaye kanzu n'isinya ukunyene yiruka. Yambaye kanzu n'isinya yiruka babu nibiki babu ibintu vyateye.
ni ingwara yaje guruka n'abakanzu n'amasini mwe misi yose mwama murenganwa n'ibintu kunye uzi ko ino musara umusubira idi niyo mpamvu man awugize iki ndaguma ndengana hano hose sanga bamoto umuceri ngaguma ndumvira none abantu no musi batungiye rimwe ugira batekera rimwe umuceri niyo mpamvu kumwe no musi yidi none man we vipi wewe kuri umukristo wa kanzu vipi man wayikuye we jerekana navyo je ngiye kujya umuceri none man ko tukutambye ndakeze naje man ngiye kujya n'umuceri man ndake ahubwo mba nibwira none man kugira naje tugende man kora niyo ngene uca ndaheba waraza umuceri kugira naje ngende bimeze wone ukuntu nambaye jewe bisaba gusa ko wambaye kanzu kandi naho ngiye ngaho ngende man uriko uratangara ikibabu cy'umuceri kugira abajya umuceri ukoresha umwanya nk'igihere aho usanga baramaze uko atangara ahubwo uri umuzimu no wapi mami kwanza tugashikara ntumamagare Marori mpamagare Sumayi reka turekane nazo tugiye ni Marori uyo ni Marori ni Marori uyo ni Marori ni Marori Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Imani uretse ko ntavumbura ndake inziko ni wewe antagwa juni chita afu no hujama baramuzi ko ntavumbura afu mani wewe wampenze ndakubona kira kitazi kitambaye kandi god aramu fumani witekana ngaho bana jana bafise inziko ndakese rukuranda abafresh rigizinga saswa nazipiga ndiri fresh ngi afu mani barateka fresh ndakuri kumva kakamoto ndake uko kusema cyane tikana ni kwa bandi na Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Mbona sofa huko? Wewe umwana yitonde kandi ndiyo bana umuzana amasini yagende kubara barabira twabona rero kama Wala kano Mama yangu game over. manirika byo banzi yose nayiwa tangura kuri Yanyora umuntu. abagenzi banje bisiramu kugira namwe ndabakire ngi tumaze twakireshe yatumye atagino sadaka kumusubira idi murakoze manu nyarushe nibave bihora amani ndake wegira fasi mumuzana wo mu Yanyora umuntu. afanza bawe akumana haba cyama sino kishi ndakibone iyo atarumushehe yataze nganye nzari kumiri akuri mu biraboneka ko iwanyu mutara mu gimuce Wewe. No. aho usanga utajya njyana zibazo twa naba ndababwiye babuze muraba abakristo mugabya muko muri izi nzara muganga twege ngabasi abakristo afuro nta kintu kingiye muri no misi ndafise abajama babisira munyene ndabarira urabona icyo ndaguze jandaji ndabarira ko babona ni n'umunsi Petero none basi urabona nkira kwigisha inama basi urabona nka tugenda aje inyuma ugasoma ko katonyera imana ntiyo kubona Yanyora umuntu. mbiriza rero nabwire do Mabitware tiri. Mama yangu game over. Wala kano Hello Basi nianzana. Ugiye none tugara uje umuceri wese umuceri uzo kronye uri umuceri
Chenda hapa. Tugende kumucheri, nuraje mucheri. Tugende. Amka Tugende sasa tugende. wakati unaenda hapa. Tugende nusu mucheri. Tugende.